n'umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru yacu twabateguriye. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'akazi mu bihugu bibiri arivyo Uburusiya, aho yabonanye na mugenzi we Vladimir Putin, bakaba bayaze bitari bike kubijanye n'imigenderanire amwe no gufashanya. Ubu naho akaba ari mu gihugu c'Ubushinwa, naho nyene yahuye na mugenzi we arongoye igihugu c'Ubushinwa, aho baganiriye bitari bike kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubushinwa mu bisata bitandukanye. Muraza gukurikirana ido nido murano makuru. Nayo igiciro c'isukari caraye kidugijwe kija ku bihumbi 3,300 cahora ku bihumbi 2,500. Abene igihugu baganiriye n'imbonesha kure BTV baravuga bati naho cadugijwe si bibi, ariko nuko isukari yoba igiye kuboneka. Turaza kubashikiriza n'andi makuru atandukanye twabateguriye mu kanya nido y'amakuru yacu. Tubabwiye mu ntangamarara yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'akazi mu bihugu bibiri, aho yahereye urugendo rw'ihari mu gihugu c'Uburusiya, ubu naho akaba ari mu gihugu c'Ubushinwa. Muri ivyo bihugu byose yarashoboye kubonana na bagenzi babo bagenzi we batara ivyo bihugu, bakaba baganiriye ivyerekeye gukomeza imigenderanire no gufashanya. Ni nkuru twateguriye na mugenzi wacu Ange Sharissa Nzeyimana. Kuva ku igenekerezo rya 25 mu Kakaro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'akazi, aho yahereye mu gihugu c'Uburusiya, aho yitabira inama igira kabiri y'igihugu c'Uburusiya hamwe n'ibihugu vyo muri Afrika, aho yabonanye na mugenzi we arongoye igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin. Mw'ijambo yashikirije muri iyo nama, umukuru w'igihugu c'u Burundi aho yashimikiye ko ibihugu vyo kwironderera abo bafasha mu bijanye n'iterambere atagitsure na kimwe, kugira bashitse ivyo abenegihugu bifuza, na cane cane ko ivyo bihugu usanga vyigenga. Akaba yasavye igihugu c'Uburusiya gufasha Uburundi mu gushikira bimwe biboneka igisata c'umutekano, na cane cane kubijanye n'ibikoresho. Akaba yasavye ko umukuru w'igihugu c'Uburusiya yogendera Uburundi mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye akaba yaciye abandaniza urugendo rwiwe mu gihugu c'Ubushinwa, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping, bakaba baganiriye ukuntu hokomeza imigenderanire mu bisata bitandukanye hagati y'u Burundi n'Ubushinwa. Igiciro c'isukari caraye kidugijwe ku bihumbi 3,300 cahora ku bihumbi 2,500. Abene gihugu bavuganye n'imbonesha kure yanyu ya BTV baravuga bati naho cadugijwe ni vyiza yuko coboneka mu masoko ndetse no mu mahotike. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jules Verne na Kimana. Nkuko byari bishikirijwe na General Major Aloyize Ndayikengurukiye arongoye ishirahamwe Sosumo, igiciro c'isukari cadugijwe kitaka 3,300. Igiciro c'isukari ya Sosumo cahindutse. Igiciro gishasha kikaba ari iki gikurikira. Ubwa mbere, igiciro cyo kurangura muri Sosumo, amatagisi yose arimo ku kilo n'amafaranga 3,190 canke 159,500 ku mufuko w'ibiro 50. Ubwa kabiri, igiciro abaranguye muri Sosumo badandaza ko amatagisi yose arimo ku kilo n'amafaranga 3,240 canke amafaranga 162 ku mufuko w'ibiro 50. Ubwa gatatu, igiciro cyo ku muguzi wa nyuma, amatagisi yose arimo ikiro ni amafaranga 3,300 canke amafaranga 165 ku mufuko w'ibiro 50. Baba abanyagihugu basanzwe canke abadandaza bakorera mu mazu mato mato afungurira abantu twokwita amakafetariya, bavuga ko kuduza isukari ari bisanzwe, ariko vyoba vyiziduze hama ntisubire kubura. Bayidugije aho ikaboneka aho vyoba na 9 basi. Iyo print yari ndende gose,
mugabo no dépenser pas nga gaciguma iboneka umva atangorana muga iyo prix ntirenge ngaho kuko urumva iduze ko wise yose urumva sima. Mumenya ko n'isukari iva mu bindi bihugu yari yemerewe kwinjira mu Burundi kugira ize gusahiriza isanzwe yimburwa n'ishirahamwe Sosumo. Teye intambwe mu kurwanya amabi afatiye ku rudandazwa rw'abantu aho rwakuye ku rutonde rw'ibihugu atakigoro ruriko rurakora kugira ngo rushikirizwe mu rutonde rugira akabiri. Inkuru twateguriwe na mbizi wacu Benoit Sindayigwanya. Uburundi ngo bwarateye intambwe biboneka mu kurwanya urudandazwa rw'abantu aho bwakuwe ku rutonde rw'ibihugu ataco biriko birakora mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu rugashirwa ku rutonde rwa kabiri rw'ibihugu biriko birakurikiranwa. Vyavuzwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya amabafatiye ku rudandazwa rw'abantu mu Burundi Epitase Masumbuko hari ku munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu. Harakozwe ibikorwa byinshi bifatiye ku kurwanya aya mabi afatiye ku rudandazwa rw'abantu ari navyo vyatumye vy'ukuri igihugu c'u Burundi gitera intambwe kija ku rutonde rw'ibihugu ruriko rurakora ibikorwa bihambaye biriko birashira mu ngiro biriko biragira utwigoro twinshi mu kurwanya ayo mabi afatiye ku rudandazwa rw'abantu. Guhera rero mu mwaka w'ibihumbi 2021 igihugu caravanywe ku rutonde twita urutonde rwa gatatu. Urutonde rwa gatatu ni urutonde rw'ibihugu vy'ukuri bigaragara ko atatwigoro biriko birakora. Igihugu kija ku rutonde rwa kabiri ariko ku rutonde rw'ibihugu vy'ugukurikiranwa. Mu mwaka rero uheze w'ibihumbi 2022 igihugu c'u Burundi carashoboye kuja ku rutonde rwa kabiri, no kuvuga ibigihugu biboneka ko kiriko kiragira utwigoro tudasanzwe cifadikanije n'amakungu mu kurwanya amabi afatiye ku rudandazwa rw'abantu. Ubwo rugero rero twahejeje turarugumako no muri no mwaka, nkavuga ko ari imboneka rimwe kandi ku vy'ukuri ko ari ibintu bihambaye. Amenyesha kandi ko mu vyatumye Uburundi buja ku rugero rwa kabiri rw'ibihugu biriko biragira utwigoro harimwo ngo gushiraho ubuhinga bwa none bujanye no gukurikirana uko ibijanye n'urudandazwa rw'abantu ruriko ruragenda mu Burundi. Muri bimwe novuga bikomakomeye vyatumye igihugu kija kuri urwo rugero, novuga harimwo nko kugira amatohoza kugira ngo tumenye abantu bose bariko barakorera muri ico gisata ndetse no kubaha intumbero. Hariho no gushiraho umugambi novuga cya gitabo twavuze cyo kwisunga, igitabo abariko barakorera muri ico gisata babwirizwa kwisunga kugira ngo kuvyukuri ico kibazo tukibone kumwe, hama turabe n'ingene dushobora gutorera inyishu kumwe turi kumwe leta n'abayifasha. Hariho kandi n'iki gitabo kirimo iyi migambi yo kurwanya amabi afatiye ku rudandazwa rw'abantu duhejeje gushira ku mugaragaro kuri uno munsi. Hariho n'utundi twigoro novuga dukomeye nkatanga nk'akarorero, ni nk'umugambi wo gushiraho sinzi ingene no kivuga mu Kirundi ariko ni logiciel izodufasha gukurikirana ku munsi uko ibikorwa uko ibijanye no kurwanya urudandazwa rw'abantu biriko biragenda mu gihugu c'u Burundi. Uno munsi rero tukaba tugeze ku ntambwe aho ibikoresho byose bimaze kwegeranywa, buca rero tubitanga kugira ngo abaduserukira mu ntara zitandukanye bashobore kuba twokurikirana ku munsi uko ivyo biriko biragenda. Nayo urudandazwa rw'abantu ngo nivyo vyose umuntu ashobora kugirira uwundi mu ntumbero yo kurondera inyungu ziwe agasiga inyungu z'uwuriko arakoreshwa. Ntumbero yo kunagura umugenzo mwiza wo gushigikirana, leta y'u Burundi yarateguye umunsi mukuru wo gushigikirana. Uwo munsi mukuru ukaba uhimbazwa kundwi ya mbere y'ukwezi kwa Myandagaro, umunsi wa gatandatu. Dukurikirane Imelda Sabushimike, umushikiranganji mu byo jeje arimo byo gushigikirana no gufatana mu nda. Mubizi kuva mu mwaka wa 2018
umunsi mukuru wahariwe gushikirana mu kibano wama utunganywa mu gihugu cose ku mitumba yose no mu makaritsiye yose. Uyu munsi rero ukaba washizweho ubwa mbere n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 agakwego ubusa 53 ryo kuwa 11 Rusama umwaka wa 2018. Iryo tegeko rikaba riherutse guhinyanyurwa mu ngingo zimwe zirigize biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 akarongo 267 ryo kuwa 29 mu Nyonyo umwaka wa 2021. Itegeko rishasha akaba ari ryo tuza kwisunga mu ndinganizo n'integuro y'uwo munsi wahariwe gushikirana mu kibano. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutunganya umunsi mukuru wahariwe gushikirana mu kibano mu ntumbero yo kunagura umugenzo mwiza wo gufatana mu nda hagati y'abenegihugu, haba mu bihe by'ingorane canke mu bihe by'iminsi mikuru mu miryango canke mu kibano. Nk'uko iryo tegeko rero ribitomora, intumbero ya leta y'u Burundi nuko abenegihugu basabwa kwegeranya imfashanyo zitandukanye zigenewe gushigikira abenegihugu bafise amikoro make canke bahuye n'ibiza biturutse kwihindagurika ry'ibihe, haba mu kibano, muri komine, mu ntara ndetse no mu gihugu cose. Kuva mu mwaka wa 2018, imyaka 5 iraheze, umunsi mukuru wahariwe gushikirana mu kibano utunganywa ku mwaka. Uwo munsi ukaba ari akaryo keza k'abenegihugu ko kwegeranya imfashanyo zitandukanye zigenewe abatishoboye. Icifuzo ca leta nuko izo mfashanyo ziba zegeranijwe kuri uwo munsi zokwiyongera ku rugero rushimishije ku mitumba yose no mu makomine yose, ku buryo abatishoboye bo mu gihugu cose bashobora kuronka agafashanyo biciye kuri uwo mutima w'urukundo no gushikirana hagati y'abenegihugu. Tubandanye n'amakuru y'imico n'akaranga. Umuririmbyi Jean Pierre Nimbona Batazira Kidumu kuva ku munsi wa 4 ari mu gisagara ca Bujumbura, aho aje guteramisha mu giteramo kizobera aha mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze aradufitiye inkuru nyamukuru. Igihe cy'isaha 8 zirenga ko iminota 30 niho umuririmbyi Jean Pierre Nimbona benshi bazi nka Kidumu yakigwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye n'ishiramwe Van Business Company irongowe n'umugwizatunga Abraham Dekatubane, akaba ari nawe yamwiyakiriye. Uwo muririmbyi akaba yaciye ajanwa mu kibanza Van Beach kizoberamwo igiteramo citiriwe VIP Concert Akiwacu, aho yabanjwe gutemberezwa mu bice bimwe bigize ico kibanza cirati. Abraham Dekatubane akaba yavuze intumbero y'ico giteramo n'ico yashatse gushikako ndetse n'uruhara rw'umugwizatunga akwiye kugira mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Twatwariye igiteramo ku ntumbero y'uko toteza imbere tourisme, tukamenyekanisha ivyiza by'igihugu cacu. Iyo tuba twazanye abaririmbyi bakomeye rurangiranwa nk'uyu mu Grand Frère ngaha Nimbona Kidumu, twakuze tubona, twakuze tumva, yaririmbye n'abandi bose bakera batashe, ababanyi baze abo mu Rwanda, abo Kigali, abo Kongo, abo Kampala, baze babone igihugu cacu kubera ukuntu bamukunda, kubera ukuntu azwi. Nashaka rero gutumira cyane gose le 29 juillet samedi abantu bazoze ngaha babone umuziki w'u Burundi, babone akaranga, babone ubutunzi dufise, bongere kandi babone n'ahantu heza, beach nziza, hama bazoze batemberera muri weekend, babone akayaga keza ku Burundi n'ubutunzi Burundi bufise. Uruhara rwanje nuko dukora tugatunga twese canke tukamererwa twese neza. Hariho ijambo ryiza Son Excellence umukuru w'igihugu cacu yamavuga ati umufuko wose ugira amafaranga.
hajya Mutama yaravuze mugabo aduha itegeko twebwe abagwiza tunga tegero cha dukora kugira ngo ijambo n'intumbero ya leta iboneke ishike. Umuririmbyi Kidumu akaba yashimiye urongo Ivan Business Company ko yakoze ibyo ashoboye kugira anezereze abarundi ndetse ko n'abarundi dukwiye gufatana mu nda mu gukunda iby'iwacu. Turabe ukuntu twokorana twese kugira ngo tuduze urwego. Jewe muri 2010 nari umuntu atumirwa Tanzania buri mwanya murabizi, ariko igihe abatanzania bagiye hamwe bafatana gutyo ntibagikeneye kandi gutumira umuntu wanza. Sishaka ko tukumira abantu, ndashaka yuko kwanza twebwe tugira ingufu yuko twikwije muri tourisme, twikwije muri consommation, twikwije muri loisir, twikwije muri sport, nitube abantu twisamurira, tube abantu twubaka. Iki kintu Abrahamu yakoze gikwiye kuba soutenu, gikwiye gushigikirwa. Rero nagira afate kano karyo shimire uno mukenyuro wa Abrahamu wo gufata kompanyi zigera kuri 4 akazishira mu kintu kimwe kwanza imbere yo kwaza abasponsor. Van Beach, Van Transport, Van Info Apartment na yindi Fino na Vanka akazishira zose hamwe kugira ngo avuga ati jengira nezereza abarundi. It doesn't matter amafaranga bintwara ariko bibi, ariko abarundi tugire ijambo kwisi duhereye ku muco w'iwacu, duhereye ku ngino z'iwacu, duhereye ku bantu b'iwacu, duhereye ku nguvu z'iwacu, twebwe kwanza tutarinze kwizereza. Rero ndifuza yuko n'abandi dukore ushika naho abantu bazovuga ati ugiye mu Burundi tina pabeje yo gutumira umuntu kandi mu bidufashe bamenyesha makuru, kuko ahandi biko birakorwa ku nyene. Tina pabeje yo gutumira umuntu umutumire kwera kubyifuza, ariko abahajya barakwiye. Zigama Sabuviane menshi bazi nka Bishu Love umwe ari mu bazonezereza abarundi muri ico giteramo, akaba avuga ko ari umunezero kuri we kubona agiye gukorana n'umuririmbyi Kidumu. No musi rero je nicaye hano imbere nicaranye na Mutama Kidumu, yamye ari indoto ngabo ico savye Imana irakivuga. Apa rero tuberekana ko mu Burundi ibintu bimeze neza, twerekane n'ubwiza bw'igihugu cyacu. Uwo mugwiza tunga akaba yamenyesheje ko yifuza ko ico giteramo akiwacu cyo kwama kiba buri mwaka kandi kikaba ari cy'abarundi gusa kuko nabo bashoboye. Ico giteramo VIP concert akiwacu kikazoba kwigenekerezo rya 29 mu Kakaro uyu mwaka turimo. Turangiriza amakuru yacu n'amakuru y'inkino dushikirizwa na mugenzi wacu Jules Boris Ingabire Batazira Sport. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 29 mu Kakaro mwaka 2023 hatekanijwe urukino rudasanzwe hagati y'umugwi Hypothete Team ugizwe na Akazama Kartir igaze gusamira umugwi Nserukiragihugu intamba mu rugamba hamwe na Aigle Noir Legends igizwe na Tambwe Amis. Urwo rukino ruzobera ku kibuga c'ubuhinga Centre Technique National co mu Ngagara igihe cy'isaha 9 kwinjira akazoba ari kubuntu. Umukinyi Hussein Shaban Chabalala agiye gukinira mu higanwa gicicaro ca mbere mu gihugu ca Libya. Aganira na kimwe mu binyamakuru vya no mu Burundi yavuze ko ibice 100% yamaze kumvikana n'uwo mugwi wo muri Libya, ariko atashimye kuvuga izina mu kurindira ko umumenyesha. Bivugwa ko uwo mugwi watanze miliyoni zigera kuri 20 z'amanyarwanda, ko Hussein Shaban Chabalala yarasigaranye umwaka umwe w'amasezerano muri AS Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Chabalala akaba yitwaye neza muri ico gihugu cy'u Rwanda kuko mu myaka 6 yakiniye mu Rwanda yaje kwatsinda ibitsindo bigera kuri 77. Umukinyi yamuka mu gihugu ca Algeria Riyad Mahrez yarakinira umugwi wa Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza, amaze kubasezera uyo mugwi aho agiye kubakinira umugwi wa Al Ahly ku miliyoni zigera kuri 30 z'amafaranga y'amanyaburayi. Akaba atwaye igikombe kimwe ca UEFA Champions League ari kumwe n'umugwi wa Manchester City. Akaba atwaye ibikombe 4 vya Premier League, ibikombe 2 vya FA Cup, ibikombe 3 vya League Cup, igikombe kimwe ca Community Shield. Akaba yakinye inkino zigera kuri 236, atsinda ibitsindo bigera kuri 78 ndetse atanga n'imipira
imipira yavuye mu bitsindo igera kuri 59 muri uwo mugwi wa Manchester City. Na ku rundi ruhande Sadio Mane yamuka mu gihugu ca Senegal ndetse arakinira umugwi wa Bayern Munchen mu gihugu c'Ubudagi, amaze kuba yumvikana n'umugwi wa Al Nassr mu gihugu ca Arabia Saudite kuja kukinira mu mwaka uza. Uwo mukinyi yamuka mu gihugu ca Senegal akaba agiye gusangayo umukinyi Cristiano Ronaldo, Brozovic ndetse na Seko Fofana baherutse kwerekeza muri uyo mugwi. Nayo Ousmane Dembele Dembouz asanzwe akinira umugwi wa FC Barcelona, ngo umugwi wa Paris Saint-Germain wawegereje kumusinyisha akava muri uwo mugwi wa FC Barcelona. Bikavugwa yuko umugwi wa Paris Saint-Germain ugiye gutanga imiliyoni zigera ku 100 z'amafaranga y'amanyaburayi. Ivyo biruko mu gihe FC Barcelona iriko irondera gusinyisha amasezerano maremare uwo mukinyi yamuka mu gihugu c'Ubufaransa. Kuri nkuru y'inkino turangirije ko amakuru yacu twabateguriye kuri no munsi, nk'abantu bashimye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Nshimire abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bayegeranye. Nshimire kandi n'umugwi w'abahinga washoboye kugira ibyo bashoboye bose kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe naho ubutaha.